Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mubitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira kuri channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bene data bakunzi b'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine, ndabaramukije amahoro y'Imana n'umunezero ukomeye cyane kuri jewe kongera kubana namwe kugira ngo dusangire kandi twibukanye amajambo Imana yaduteguriye yo kuzosangira muri ino ndwi canke muri kino cumweru. Muri kumwe na Kaneza Benigne kubw'ikiganiro Saveur Divine. Bahaye ikaze cane, Imana ibahezagire kandi ibahe umugisha hamwe nanje. Nk'uko abasanzwe bakurikirana ikiganiro Saveur Divine mubimenyereye, tuba dufise ijambo tuba turiko turibukanyako tukigishanyako mu kiringo c'indwi canke mu kiringo c'icumweru. Rero muri ino ndwi turimwo turiko turiga kandi twibukanya ku majambo atwibutsa igikorwa ca mpwemu yera canke imirimo ya Mwuka Wera. N'amajambo twifadikiza mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 16 dusomye duhereye ku murongo w'indwi tugeze kuri 15. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igihimba ca 16 umurongo w'indwi kugeza ku murongo wa 15. Ndasoma muri Bibiliya y'Ikirundi. Umutwe w'amajambo uravuga ngo igikorwa c'umwitsa. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza ivy'icaha n'ivy'ukugororoka n'ivy'amateka. Ivy'icaha kuko batanyizeye, ivy'ukugororoka kuko nja kwa Data kandi namwe muzoba mutakimbona. Ivy'amateka kuko umwami w'isi yaciriweho iteka. Nari ngifise vyinshi vyo kubabwira, ariko ntimushobora kuvyihanganira ubu. Ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza, azobarongora abashitse ku kuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe, kuko azokwabira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo Data afise vyose ni ivyanje, nico gitumye mvuga ntiyabira ku vyanje akabibamenyesha. Imana ishimwe cane. N'aya majambo dusomye twibukiramwo igikorwa ca mpwemu yera, igikorwa c'umwitsa nk'uko tubisomye, canke umurimo ya Mwuka Wera. Yesu Kristo amaze kuzuka yabanye n'abigisha bamaranye imisi 40 atarasubira kwa se. Muri iyo misi 40 yabanye nabo, yaganiriye nabo. Aha dusomye yariko arabasezeranira ko azobarungikira umwitsa, azobarungikira umufasha. Usomye ku murongo w'indwi
muri iki gihimba ca 16 aravuga ngo ariko je ndababwira ukuri ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko ntaragenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Yesu Kristo ariko arasezera abigishwa biwe, tubisoma mu gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 28 ku murongo wa 19 n'uwa 20, niho yabwiye abigishwa biwe arababwira ngo nimugende mu mahanga yose mwigisha abantu ivy'ubutumwa bwiza, abizera bakemera bakihana mubabatize. Cari igikorwa asigiye abigishwa biwe, nta n'ikindi yabasigiye co gukora mu kibanza ciwe. Yabatumye kubwiriza ijambo ry'Imana mu mahanga yose, mu bantu bose, kugira ngo bumve ivy'ubwami bw'Imana, abihana bagahindukira bababatize. Cari igikorwa kitoroshe Yesu Kristo yari abasigiye, ni naco gituma kuri uyu murongo twasomye wa 16 mu butumwa bwiza bwa Yohana yaravuze ngo ikibabera ciza nuko jewe nogenda. Uriko uravyiyumvira wamenga ntiyari akwiye kugenda kuko bari babanye igihe kinini, ariko Yesu Kristo kubw'ibikorwa yari yabahaye yarabona ko ikizobagirira ikimazi gusumba vyose ari uko yobarungikira uwo mufasha kugira ngo aze abashoboze. Mwibuke ko Yesu Kristo igihe yari kumwe n'intumwa ziwe, igihe yariko araheraheza igikorwa co kuducungura, muribuka ko abigishwa biwe bamutaye bakamusiga, naho na Petero yahora avuga ko atohirahira ngo amusige, akabimurahira ko atazigera amusiga, ariko kuko atari bwaronke impwemu yera, murabizi ko atashoboye kugendana nawe gushika ku musozo w'urugendo rwiwe rwo kuducungura, kuko ata mpwemu yera yari bwaronke. Abandi bigishwa bobo bari bagiye kera, ariko ivyo vyose nuko nta mpwemu yera bari bwaronke. Yesu rero yarazi neza ko namara kubarungikira mpwemu yera, ivyo badashobora gukora nk'abana b'abantu, kandi vyumvikana nk'abana b'abantu ko batobishobora, yarazi ko mpwemu yera namara kuza, ivyo batoshobora canke ivyo batashoboye bazobishobora, kuko mpwemu yera azoza ari umufasha wo kubafasha no kubashoboza. Nico gituma yababwira ngo iciza nuko jewe ngenda. Ubwa mbere kuko igikorwa yabasigiye, nta n'ikindi gikorwa yasize, cari ico kugenda kubwira abantu ko Yesu Kristo yaje agacungura abantu, ababwira ivy'ubutumwa bwiza, hama abihana bagahindukira bakemera ubwo butumwa bwiza, bagakora ibikorwa vyiza. Nta kindi gikorwa Yesu Kristo yasigiye umwana w'umuntu atari ukuvuga ijambo ry'Imana, atari ugutwara ubutumwa bwiza. Nta kindi dufise natwe co gukora muri ino si. Yesu asize abigishwa, yarazi ko hari igihe abigishwa bazogera ahantu ntibabe bakihari, ariko yarazi ko abo bigisha bazosiga bigishije nabo bazokwigisha abandi, nabo bakayigisha abandi, gushika kuri uno musi turiko kuri generation nkazi yariyo, turiko dukora igikorwa Yesu Kristo yasize, atumye abigishwa biwe ngo mugende mu mahanga mubwire abantu ivy'ubutumwa bwiza. Kandi vy'ukuri ntaco dushoboye, nta nico twoshobora tudashobojwe na mpwemu yera. Ugiye kubandanya gusoma muri kino gihimba ku murongo w'8 yaravuze ngo uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza ivy'icaha n'ivyo kugororoka. Bene data, ubutumwa umuntu avuga, ubutumwa tuvuga, nta bushobozi na bumwe twe dufise bwotuma duhindura umuntu, bwotuma umuntu yemeza uwundi ngo we iki caha wagikoze none niwihane. Ariko iyo mpwemu yera ahari, mpwemu yera yemeza umuntu ko yacumuye, mpwemu yera yemeza umuntu ko yakoze ikitari co, akamwemeza kucihana. Ugiye gusoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca 2 ndibaza ku murongo wa 37, bamaze guhabwa mpwemu yera izi ntumwa ziwe za Yesu Kristo zatanguye kuvuga ubutumwa. Kuri uwo murongo wa 37 mu gihimba ca 2 mu vyakozwe n'intumwa haravuga ngo bamaze kumva ayo majambo abacumita mu mitima, barabaza ngo none se bene data dukora iki?
bivuga ngo rya jambo Yesu yari yasize ababwiye ataraduga yuko mpwemu yera niyaza azokwemeza ivy'icaha, abazokumva iryo jambo ryariko rirakora. Nta wundi yemeza icaha ni mpwemu yera. Bene data, mpwemu yera niwe arongora umuntu wese, twamuhawe nk'umufasha, twamuhawe nk'umurongozi kandi mwiza atazimiza. Muri ino si ya none igoye kubamwo, nta muntu ashobora kubibamwo adafise mpwemu yera. Urakeneye mpwemu yera, ndakeneye mpwemu yera. Yesu yadusigiye igikorwa co kuvuga la bonne nouvelle, yadusigiye igikorwa co kuvuga ubutumwa bwiza. Nta kindi gikorwa na kimwe Yesu yadutumye, ibindi vyose turimwo ni vyacu kandi tubikora neza, Imana ishimwe, kandi Imana iduhaye kubikora turabikora. Ariko igikorwa Yesu Kristo yasigiye umwana w'umuntu ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Ni twebwe turiho mu gishingo ca Yesu Kristo uno munsi kugira ngo duvuge ubutumwa bwiza. Ndasaba ngo umuntu wese ahari asenga Imana, asaba mpwemu yera kugira ngo adushoboze gukora ico gikorwa Yesu Kristo yadusigiye co kuvuga ubutumwa bwiza. Nitwamara kubuvuga dushobojwe na mpwemu yera, igikorwa ni ca mpwemu yera, niwe azohindura, niwe azokora. Bene data, dukeneye mpwemu yera, igikorwa Yesu Kristo yadusigiye co kuvuga ubutumwa bwiza. Aho uri usabe mpwemu yera kugira ngo agushoboze kuvuga iryo jambo, ibisigaye kandi mpwemu yera turongore muri vyose, kuko niwe mufasha kandi niwe murongozi. Mpwemu yera niwe atuma dutahura ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya. Hatabaye mpwemu yera, iki gitabo dusoma Bibiliya coba ari igitabo nk'ibindi vyose, ariko kubwa mpwemu yera twahawe, ijambo ry'Imana turarisoma tukumva ko ari Imana iri kuvugana natwe kubwa mpwemu yera. Yesu abafashe kandi abuzuze mpwemu yera. Amen.